kubera iki Berry Bernice akunda kwambara amahotalo akunda kuyambara de c'est classe n'ubugufi burimo gato muga c'est classe quand même c'est classe uyambaye urumva uri proud uri kuratambuka bien n'abantu nyene barabashoka bavuga none muri aya mabuye uri kutambuka gute muri izi pave ni kubera natanguye kwiga mu congereza kugira rap navyize mu congereza mu congereza nubwo wombwira igifaransa je sais parler français muga kugira rap mu gifaransa sindavyiyumvamo cane kubera natanguye mu congereza donc nico niyumvamo à l'aise les parents bakakubwira none ivyo bintu ugiyemo ni biki tu vois déjà Jess nayo c'est droit kuja muri studio au début nayo c'est 16 ans donc bambwira ntuja muri studio ntibikunda un jour ndiyiba ndajayo uratoroka ndiyiba ndajayo ca ndababwira rero yasohotse le soir ndababwira mo shobora kwandika kuri YouTube Berry Bernice ngo ok barandika barumviriza ngo uyu si wewe fait nashatse kwerekana ko abarundi benshi barafise ukuntu biyumvira ko bagiye hanze kubayo c'est le paradis ntangorane ni loin des parents loin des soucis tu vois byose mugabo apparemment non benshi baragaruka ino batubesha ngo basama era iki babayeho bien ugasanga hari yabicira ibiti bagira iki alors que bakubeshe ngo turaba directeur mu biki alors que atari alors que non ico gihe nari ngwaje sister wanje hama ndamubwira est-ce que uribaza ko nojamo hama nkavuga ivyo vyiwawe aca avuga ati ego uragenda kandi wotsinda ka okay donc ndibuka yuko uwo munsi na playinga malheureusement niwo munsi hama ko ibintu donc yitavye Imana rest in paradise déjà nabona benshi sinovuga nka bose mugabo benshi bare cane kuri jewe ndavuga no finalement ngira ntaye muhira bon naguma nteri yo blague abo twaye kumwe mvuga je ndataje vraiment kubera uburebure c'est comment ego mais bon yari blague ndavuga quand même qui ne tente rien à rien donc reka ngerageze bambwiye Taiwan ndagenda dimanche le soir sinabimenye en fait kubera ko akunda uba wicaranye n'abantu cyane umugenzi wanje arantelefone acambwira félicitations mvuga yiki habaye iki acanunkira liste donc liste y'ababaye sélectionné candibona ndakoma induru nirutsinzu yose bambwira nibiki donc bien sûr que twese twibona ko turaba mbere mais ku gatwe kanje kanivugira nibona mu bambere bon sinavuga ati wa mbere mais quand même muri bane quand même ndimu Berry Bernice hagarara ngaha hama Livia hagarara tuturemwo wa mbere bon hajya naciye ngira moment d'absence naravye hinge gato nigire kure kubera iyo ndavyumvira cyane nari kusanga naravye peut-être qui sait navuze bon ok reka wiyumvira ibindi je sais pas hama wumvirize si izina ryawe rije ni bon ritaje ntaco Hey, what's good la famille de Siren Vibes TV, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu bimeze neza nko musanzwe mu video ndi kumwe namwe n'umunezero ugeretswe kundi. Yes, nkuko musanzwe mumenyereye ikibazo mbanza gutumbereza kuri mwebwe mko muradukurikirana. Eswa manza kora subscribe kuri channel yacu ya Siren Vibes TV. Nimba ari wi canke yes canke ego canke ndiyo mu Giswahili bivanye n'ururimi rukorohera, drop in comment kugira wa muntu atarakora subscribe ashovuga ati what am I waiting kugira ngore sabone kuri channel ya Siren Vibes TV. Inyuma MIC you can call me Shabir Chubahiro cyangwa kanyita ka boss for real. Uyu munsi naronsi bakwe cyangwa chance yo guhura numwe mu ba Miss Burundi ndashaka kuvuga yabaye première dauphine wa Miss Burundi 2021. That's why mubona yuko vibe imeze neza, mood imeze neza. Araza gutubwira byinshi bijanye na project ziwe, araza gutubwira yitwa Berry Bernice. Mbwa araza gutubwira Berry Bernice wakira yarameze gute. Urakeneye kumenya amateka ya Bernice. Stay with us, gumana natwe. Hope that you wanna enjoy. Première dauphine Miss Burundi 2021. Oui. Umeze neza? Ego namahoro namwe. Ça va? Karibu mu bwami bwa Siren Vibes TV. Murakoze cyane. Ngerageje kuraba visage yawe ncanye nibuka ko nako ndaraba Miss Burundi kuri live. Nako ndareba kuri live naguma ndaba ukuntu the way waguma usmilinga. Twenga umva nayo ka image mbona nga Ntibyahindutse nuko namwe. Mugabo umeze neza. Namahoro neza cyane. Kuva ubereye dauphine ndakeneye kumenya mood ugumurimo, ndakeneye kumenya vibe ugumurimo, ndakeneye kumenya Bernice aguma ari mu biki. Novuga yuko aguma ariko arakora kuvyerekeye iterambere ryiwe n'irya projet ya présence kugira ashobore kuba première dauphine. Donc iyo projet nshaka kuyikorerako ndayirealize. Donc nivyo ngumama. Ego gerageza widondore kuko aradukurikirana ku bakunzi wa Siren Vibes TV, ku bakunzi biwawe, ku bakunzi b'u Burundi muri rusange. Nitwa Bernice Muharanamana.
ariko izina munzi ko benshi ni Berry Bernice. Ndi rappeuse, romancière, mannequin, la première dauphine dans le concours Miss Burundi 2021. Ndumu urumu mannequin. Ego. Rappeuse. Romancière. Hamwe na première dauphine. Ibintu byose biri ku muntu umwe ubona sonde ni n'ibindi biracaze. Yes, Berry Bernice, avant que twinjira deep inside muri Miss Burundi quoi, le fait yuko uri mu première dauphine, ndakeneye kwanza kumenya Berry Bernice wa kera, Berry Bernice akiri muto, Berry Bernice yavutse muri famille imeze gute, Berry Bernice yari umwana ameze gute mu kibano, muri entourage, n'igiki wakunda? Novuga sinigeze mpinduka hanini kubera namye nkunda art kandi nayikuriyemo n'ubu ndacayirimo, donc nta kintu hanini gitandukanye na kera n'ubu, ni juste que ngenda ndaprogressa menya ibintu byinshi kuvyerekeye yaba écriture yaba iki, gusa ndavyaprofondisa nkabimenya neza gusumba. Ego muri famille yanyu hariho undi muntu afite talent imeze nk'iwawe, let me say kuririmba ku rappeuse? Oya, bose barisangije ibintu byabo. Ego urabigiyemwo, reka duhere kwanza le fait yo kuba mu mannequin. Je narakubonye muri 2017 waraparticipe muri Flame Fashion yabereye sinzi ko flamboyant. Voilà, niyo stage ya mbere, niyo podium ya mbere natanguye kubonamo, ndavuga ati ujye mukobwa ibintu yabigiyemo gute? Novuga yuko kera narafata amafoto nkashira ku marezo sociaux kujya nyene, donc nkapoza nk'umumannequin nubwo ntaba ndabizi. Hama un jour haraba umuntu anyandikira arambwira tuko tugira casting y'abantu batabizi, dushaka bon si casting comme tel ni juste kwigisha abantu hama tubagirisha ama défilé. Donc ndavuga OK, nubwo nahise ubwo ndavuga je vais quand même tenter le coup. Ndagenda ndiga pendant 1 mois ou 2 mois. Chanda défilé rya mbere kuri Bora Bora, ico gihe haba Tomorrowland ya 2016, niryo rya mbere na défilé. Donc après ego après hari abantu banyandikira ingu défilé ingu je muri casting iki, sinigeze ninjira muri novuga gute muri agence ya y'ibintu vya mannequin. Ego dakeneye kumenya feedback waronse for the first time uja kuri podium yo ugatambuka, dakeneye kumenya abantu bakwakiriye gute ari rya mbere bakubonye, surtout abantu bo muhira. Reka tuvugane no muhira c'était bien, nyene bavuga OK bon ngira yabuze icakora rumba. OK bon agiye gutagaza umwanya ni bon nta nakimwe reka tumureke mugabo. Bon après babonye yuko natanguye kubigira un métier, baravyakira baravuga OK quand même tu es payé pour bya vrai. OK donc nkaza ndabijamo gutyo, hama abantu mukumbona avant toute chose babona uri mugufi quand même. Nkavuga ubugufi c'était pire, nari mugufi cyane, ubu narakuze ndakwije ama conditions ko Miss quand même. OK mugabo avant c'était genre nari mugufi, nari c'est 1m55, donc ku défila ufite ureha gutyo byari bigoye. Kweli ki Berry Bernice akunda kwambara amahotalo? Akunda kuyambara de 1 c'est classe. N'ubugufi burimo gato muga c'est classe quand même, c'est classe uyambaye urumva uri proud, uri kuratambuka bien, n'abantu nyene barabashoka bavuga none muri aya mabuye uri gute muri izi pave ya muga bacha ko admira bavuga quand même urakomeye. Ego still now uracari muri ivyo bintu vya mannequin? Mannequin novuga mannequin photo narahevye stage. Ego mugabo amafoto ndacayagira kabisa. Ivyo navyo urabigiyemwo. Music kwanza na mannequin ni cyaje cyatanguye avant ikindi? Ni musique yatanguye. Musique en fait yatanguye, sauf que ntari bwaje muri studio, yari bya bindi nagira ama video n'amafoto en même temps. Mugabo uwanyandikiye rya mbere yari umuntu ashaka ivya musique en fait, Kaya Free niwe yanyandikiye, yari muri 2016 nyene. Mugabo akambwira gira utundi tu video nza ndaposta, muga hanu hambere natanguye kuja en action abantu bambona yari ivya mannequin. Kaya Free arakwandikiye, peut-être yabonye video yawe avuga araraba the way urapa. Je video yaratanga kubona edit video kuri indirimbo ya Nicki Minaj. Directement image nihaye navuze ati turarose Nicki Minaj mu Burundi. Oh là là, OK. Ninde akwanspira ku buryo uvuga ati this is my time jam mu bintu bya bijanye na rap?
niwe mu artiste wavuga ati nigeze gukurikirana uwo mu artiste bon nubonye no fait waje Nicki Minaj. ego avant narakunda kuririmba izisanzwe hip hop ibintu nk'ivyo hama mbwa nkumva umenga avec la voix sinahise umuntu ayitravaille nkavuga quand même tu chantes pas très bien hama avec le rap numva mfise plus d'assurance numva nyene ndiko ngira ibintu kandi sinitaho voix yanje mbwa abantu barambwira ngo tayo njori voix nkavuga ok mbwa nduta quoi uvuga ati wapi quand même hama donc mpejeje kugira donc Kaya Free yanyandikiye nkabona hari umuntu ari intéressé ndavuga peut-être que mfise iyo ngabirano kise donc ca ndatangura gukompoza nkamuha amatext haramo yavuga aya ntibikunda niyahe mpamvu wandika gose mu congereza niyahe mpamvu wandika kenshi mu congereza justement ni kubera natanguye kwiga mu congereza kugira rap navyize mu congereza mu congereza nubwo wombwira igifaransa je sais parler français muga kugira rap mu gifaransa sindavyiyumvamo cane kubera natanguye mu congereza donc nico niyumvamo à l'aise muga n'igifaransa canke kirundi nogerageza bon ndiko ndagerageza mugabo sinovuga ngo nico pour l'instant nkoreramo cane kabisa nimba mukeneye kurikirana kumva the way arapa jenda ibatuye muje kuri account yiwe arafise indirimbo challenge yaba ikiri ku mutima warayigize ego hamwe n'indi solo Pierce Fierce sorry mashobora kudusanga kuri account yawe zirahari kuri account yawe Berry Bernice kugira mushobore kumviriza the way hama reka mbandanye ngaho nyene ikiri ku mutima yakiri mu kirundi uwayitanze yari 90 yakiri mu kirundi mugabo Berry Bernice duhindi sanamu yo mu congereza watangwa kurapa muco kora wimva les gose mu congereza bon en fait novuga avant narabitinya kugira iyo challenge ko navuga ni abantu bakuze surtout ni abantu bevoluer jewe sindabitangura muga Kaya Free acambwira non ndashaka ufite ububahuke ugende muri studio ububahuke uririmbe donc ca ndagenda ndenregistra ndayisohora et apparemment ari abantu bayumvise bon baragira ama commentaire meza kuri jewe donc ndavuga pourquoi pas donc ca ndabandanya gutyo Kaya Free abandanya angirira coaching ego music yawe ndakeneye kumenya abakobwa benshi surtout baba rappeuse baje mu bintu bijanye na music usanga tubaha izindi image zitarizo bon ego ndakeneye umbwire nk'ama bad memories waciyemwo yatumye ucika intege uvuga ati ibintu sinobivamo bon nta bad memories c'est kuri iyo sujet c'est juste que au début nivuga justement les parents bakakubwira none ivyo bintu ugiyemo nibiki tu vois déjà Jess nayo c'est droit kuja muri studio au début nayo c'est 16 ans donc bambwira ntuja muri studio ntibikunda un jour ndiyiba ndajayo uratoroka ndiyiba ndajayo ca ndababwira rero yasohotse le soir ndababwira mo shobora kwandika kuri YouTube Berry Bernice ngo ok barandika barumviriza ngo uyu si wewe ni jewe raba n'ifoto uyu si wewe ega mu nyuma baravyemeye bavuga nimba ari ibi ok donc après bacabona ko ego kabisa nkuko mubibona hano ku meza turafise ibitabo bibiri vyanditswe na Bernice Muhoranamana icambere ni Loin d'un code de fée hama ica kabiri naco ni Le Fléau méconnu ni ibitabo vyanditswe nande na Bernice Muhoranamana bisigura yuko that girl ni umu artiste wa vrai Jean arafise ama catégorie yose amwerekana yuko ari umu artiste Bernice kwandika datwara ikintu kigoye si ikintu cy'umuntu wese aje avuga ati ndashobora kwandika you know experience wayikuye he yo kwandika bon ndibuka chez moi narakunda gufata ordinateur j'avais 14 ans nkandika bon sinamenya nivyo ndiko ndavuga fait ni kwa kundi uvuga ngira nandika igitabo kwera ndibuka ko yave hari haciye nk'iminsi mike meje kubona umwana muri television qui avait 15 ans umu américain yanditse igitabo ndavuga donc sindinda kurindira à 18 ans reka ndavyandika kama ndatangura bikaguma vyankambura mamo numva umenga ndi bloqué etc kandi il y avait des gens donc nkabaza muhira yabakuraba ma famille uje bakambya non ibi si imyaka yawe urumva hama ndabihagarika nca ndumva nase n'igitabo sinashaka no kugisoma canke no kukibona mais canja muri section ya ma langue donc naba obligé gusoma iyo amour y'ibitabiragaruka donc nca ndatangura kandi ndasubiramo ndandika hama ndaho umu prof wa France acambwira haracabura utuntu mbwa c'est un bon début bandanye ca numva umenga non n'ubu ntibiraba bien ca ndabiheba ngiye seconde c'est 17 ans
araguma ambaza à chaque fois duhuriye ku ishuri ntiyarakingisha muga yaguma ambaza entre temps Gizihi. yitwa Richard Nzishura nawe naranditse donc akaguma ambaza none ugejehe kutarangarukanira nkambwira biragoranye ngo nono ndashaka ukime donc ndaswa ndandika ndagiheza ndamuhara nkosora nshitse terminal ndaja muri maison d'édition ndagituma kiba publié kabica loin d'un code Ego. de film ndakeneye kumenya ifite amapaje angana gute kwanza bon ni 100 ushizemo byose quoi muga en gros ama caractère ni 99 pages ego ningiki warabiye kuki kugira wandike kino gitabo warabiye kuki maybe ni histoire yakubayeko ni histoire warabiye kundi muntu kugira iki gitabo cyose uvuga ati ndashobora gucandika cyose nkagiheza bon ni fiction icambere na mbere ni fiction sinigeze mbaza umugenzi canke ngo niyumvira ivyambayeko ego mu kwandika uradona un peu de ta personne urishiramo ukuntu uri implica donc sinovuga ngo ni jewe muga aba personnage bamwe nari inspira nko ku bantu nzi canke kuri jewe hama novuga iyo histoire ahanini yanjemo ndiko ndandika si ibintu nari napanze ivyo nari napanze ni vya bintu usanga bisanzwe muga ndiko ndandika bigenda bihinduka hama nsanga finalement ndiko mvuga ikintu gishikira abarundi cane donc ibintu vy'ama voyage par exemple uraza kutubwira ibintu wanditse ngaha sindakivuga cose cyose mugabo si cyose mugabo ushobora kutubwira amwe amaparti amwe wakoze kuga cyane muri kino gitabo cyawe okay novuga ahanini iyo histoire ni ku bintu vyerekeye voyage en fait nashatse kwerekana ko abarundi benshi barafise ukuntu biyumvira ko bagiye hanze kubayo c'est le paradis ntangorane ni loin des parents Easy loin des life. soucis tu vois byose mugabo apparemment non benshi baragaruka ino batubesha ngo samahera iki babayeho bien ugasanga hari yabicira ibiti bagira iki alors que bakubeshe ngo turi aba directeur mu biki alors que atari ivyo alors que non donc en gros c'est ça nashatse kwerekana que même à l'étranger la vie reste la vie quoi donc iragira des hauts et des bas cyagufasha igihe kingana gute ubwira ugeze gucandika cyose cyamfashe 3 mois 3 mois ego 3 mois gusa bon naza ndandika chaque soir on namvuye ku ishuri ndushe tout narafata nko kuva 23h nkandika canke kuva 22h en fait nandika kenshi mijoro meje kwiga iki hari n'igihe naryama ngira 3h mbyuka 5h nkashika ku ishuri 6h30 donc yari ivyo mugabo quand même en 3 mois nagejeje ibitabo vyatusha kubisanga he hari abantu usanga bavuga ati ndakeneye kumusupportinga Bernice mugabo ibitabo byo sinzi aho ushobora kugisanga sinzi aho ushobora kugikura sinzi ko tubwira dushobora kubikura dushobora kubisanga dushobora kubisomera ibintu nk'ivyo ok bon ico cambere ndakigurisha 15000 francs bu nije ndabifise nsama exemplaire en fait sinaronsa ahantu nobishira ngo babigurireho muga donc narabigumanye umuntu agishaka aranyandikira ku ma réseaux sociaux ni Bernice Morana mana ico cose mwandika murambona hama ndishura ama message ego muranyandikira iki ca kabiri ariko ni kiri gratuit niko novuga ego sindagitanga comme tel ndagisha mu ma bibliothèque bakagisomerayo hama mugabo nzogishira en ligne cette semaine si ihera avec mon site internet izoja ko les deux umuntu ashobora kukigura en ligne nubwo abari hanze hama ikikindi agitelecharge gratuitement ego gratuitement ikinye mugani 15000 iki umuntu akironke ategezwa kwandikira wewe ego nikiraje ma bibliothèque oya okay nko mubibona turacheck mwe na première dauphine wa Miss Burundi edition ya 2021 aracari mu bwami bwa Siren Vibes TV nko muvyumva arafise past bimeze neza ukuntu hari abandi bana ngahanye Bernice no kwikimana kubesha jewe nayi cyacana mvuga ati ni football mbwa sense ya mentality uvuga ati ndashobora kwiyumvira kwandika ikintu je kugira iki mbwa urumva wewe kazoza waragateguye kuva kera naragerageje kabisa reka tuje rero muri Miss Burundi deal ya Miss Burundi raje barababwiye muje kwiyandikisha wabimenye gute kwanza ibintu bijanye no kwiyandikisha na Miss Burundi je ndakeneye utubwiye depuis début avant tarinja muri Miss Burundi wabimenye gute wabigiyemo gute kitapuse akubwira ati Bernice urashobora kubijamo bon nabanje kubibona ku ma statut hama ndabivuga muhira mvuga pourquoi pas le faire quoi déjà nabonye donc menga bafise thème nziza sur les femmes ndavuga quand même ça m'intéresse je ndumuntu akunda kumilita cyane pour les femmes donc ndabibona ndavuga ok ide ingumamwe muga sinabikora donc ndarindira d'abord lancement mvuga ntaco batanze site muga reka mbanze ndindire hama haraba lancement mu nyuma bon comment te dire ico gihe nari ngwaje sister wanje hama ndamubwira est-ce que uribaza ko nojamo hama nkavuga ivyo vy'iwawe
aca aravuga ati ego uragenda kandi wotsinda ka okay donc ndibuka yuko uwo munsi na playinga malheureusement niwo munsi hama ko ibintu donc yitavye Imana. Oh, rest in paradise. Yeah. Condoléances. Merci. Donc ico gihe ca ndavuga peut-être que c'est un signe uko nkwiye kubuza ko abandi babandanya bameruko. Donc ca ndavyilansamo mais apparemment nta numwe navyereka nta numwe yabimenye babimenye ku munota wa nyuma ndibaza. Ego ahanini c'était donc pour sensibiliser les femmes bige nko hanze ubajije umubwiye c'est cancer du sein vuga ni ibintu bisanzwe karibu ngaha barakuvura c'est bon mugangaha c'est difficile kubera usanga yagiye kuri stade iri avancé donc hari ababimenya kare biki nkavuga none niki cotuma umuntu abimenya kare donc il y a plein de recherches nagize kuva kera il y a même par exemple à Calorero hari soutien-gorge yabaye créé no mu Mexique en 17 ans urayambara une fois donc ikamara nk'umwanya yanaliza chaque jour ukazura yambara ikakubwira si byose biri normal mais bon yoyo ubonye vu que itaraba lancé cyane kuri marché iragoye donc umuntu aca akoresha ibintu biri simple ama information kugira autopalpation no kuvuga quand même ko examiner ton corps chaque jour que ce soit pour les femmes ou les hommes chez les hommes c'est rare mugabe irashika quand même ego Miss Burundi igiyemwo ndakeneye kumenya feelings zawe z'umusi wa mbere muja peut-être kwipimisha urebure ibiki n'ibiki ukabona abandi bakobwa benshi bari ngaho nye nta kantu bavuze ati eswe gade je ndashobora kuzotogwa bon déjà nabona benshi sinovuga nka bose mugabe benshi bari cyane kuri jewe ndavuga no finalement ngira ntaye muhira bon ndaguma nteri blague abo twaye kumwe mvuga je ndataje vraiment kubera uburebure c'est comment ego mais bon yari blague ndavuga quand même qui ne tente rien à rien donc les kangerageze bambwiye Taiwan ndagenda hama ndagenda barampima barambwira okay tuzobahinyisha ndagenda mu byo nari ngiyemo hama dimanche na inquiétude wari ufise uvuga ati ara si nagumye mu muduga ndiko ndabwira les parents naguma ndabwira ibintu navuze mvuga ati en fait je sais pas ivyo banyishura hama rero dimanche le soir sinabimenye en fait ko kundi uba wicaranye n'abantu cyane umugenzi wanje arantelefone acambwira félicitations mvuga yiki habaye iki acanunkira liste donc liste y'ababaye sélectionné candibona ndakoma induru nirutsinzu yose bambwira nibiki ndabivuga donc oui bari mu banga 18 twari non ico gihe twari banshi twari 28 mwari 28 ego okay hama mwese barabatora batwara muri Hoka Golf tindakeneye kumenya kubana n'abakobwa banshi wagize gari gambere kuri wowe peut-être kubana n'abantu banshi b'abakobwa ego ndakeneye kumenya zari bimeze gute Muvyakiye gute Jean mwari mufise mood mwari mufise vibe meze gute muri Hoka Golf mwese hamwe bon vous allez biryoshe vraiment twaragira ama blague twaragira nyene work nyene ukavuga uti reka nkore sinicare donc kwa twagira ibintu byinshi ntiyari juste kutambuka hariho développement personnel donc umuntu akingene donc ce qu'il faut kugira ushikire objectif yawe donc le but de la vie etc ibintu byinshi ukiga en fait twe twabona umenga ni ibintu tutariko turatahura nyene twiyatonda ko ari kudefira gutwenga mais apparemment barakwigisha ingene ukwitwara mu buzima ingene ibintu bimeze etc donc ukahiga kuba forte donc mu mutima quoi hama tukagira na danse traditionnelle jewe naheruka gutamba kera nkiri mutoyi watamba traditionnel ngene ukiri mutoyi ego nkiri primaire kuri les mignons twarabigira donc naratamba mugabo ca ndavyibagira rero ndavuga none ibi bintu vraiment ngira mvunike mugabo aragerageje nanzo oui narabishoboye and proud vraiment ku bintu natamze no muhira banambwiye ntitwaye tutwotamze kurya ndibaza yuko Miss Burundi imyaka iheze ni Miss Burundi y'ubu hariyo difference nini cyane n'abantu baragerageje kubivuga baravye ama critères ibintu batanze biratandukanye n'aba Miss Burundi y'ijya myaka yahera twe tuzi yuko izi Miss Burundi apana Miss Burundi ama Miss Ngoma ibiki harabayemo ikintu kijanye no voice call ibintu nk'ivyo ibintu babemereye niba bibemereye ibintu bigize iki we avanye ko ufata decision yo kwinjira muri Miss Burundi nakakanu ko kuvuga ati est-ce que imodoka bazedwa kwe
Bon, but principal ntiyari je ntiyari amahera canke imodoka, non. C'était juste kuvuga nti j'y vais pour une cause déterminée. Okay. Kandi si je perds pas, umva si je ne gagne pas, nta nakimwe nzoba nabuze en fait. Ni bon, ni expérience mu zindi. Donc muga quand même ngiye donner un peu de moi-même, mvuge ivyo numva, ivyo mfise ku mutima hama bavyakire. Sinon amahera ou umuduga non. Ya mbere kabisa. Finali iraje. Murahuye mwese barabahamagaye imbere je nari live ngumva ndi branche daba avant tuvuga ikintu kijanye na project yawe project yawe bivanye ndakuravye avec tes 20 ans project yawe ubona uzoishika ko gute ndasaba abampa support genre umudocteur dukorana ndase ama ONG turi en partenariat. Ego donc gukora ni petit à petit so kuvuga ngo ni dank nzoba nabihejeje mugabo ni buke buke ama action muzoyabona muga quand même ndiko ndabikorera. Ego finali iraje rero mwese murahagaze imbere 28 mwese twari 15 muri finale. Okay, umwe wese yarafise project yiwe mu mutwe kandi hariyo benshi bazi présence neza imbere y'abantu barabakomera amashi ibintu nk'ivyo ujya munsi wa finale wari confiante kuri wewe waravuga ati muri bajya bane ba mbere ndimo bon warabibona Jean nta muntu agira competition ntiyibone yuko abo wa mbere canke aja mu ba mbere donc bien sûr que twese twibona ko turi aba mbere mais ku gatwe kanje kanivugira nibona mu ba mbere bon sinavuga ati wa mbere mais quand même muri bane quand même ndimo barahamagaye Miss Popularity barahamagaye Dauphine wa kabiri deuxième Dauphine hama haraje bababwiye ati Bernice hagarara ngaha hama Livia hagarara ngaha tuturemwe wa mbere. Bon hajya naciye ngira moment d'absence naravye hinge gato nigire kure kubera iyo ndavyumvira cyane nari kusanga naravye peut-être qui sait navuze bon ok reka wiyumvira ibindi je sais pas hama wumvirize si izina ryawe rije ni bon ritaje ntaco mais quand même moment d'absence yaraje wacugerageza kwishira muri mood imeze gute bon sinzi niko kundi uvoyage nyene mu vyiyumviro ukareka kuvuga ati twabona ko hagaze hajya mugabo ya ndiko ndatwenga mugabo sihondi kubera navuga nkaguma niyumviriye izina ryanje batarivuze ndaraba barivuze ndaraba nico kimwe. Yego bace batora Livia hajya Livia mwe mufitanye imigendanire imeze gute canke mwe musanzwe muri abagenzi. Bon twese twari abagenzi en fait sinovuga ngo twari tuzinanye en dehors twese mugabo quand même twarabaye abagenzi kubera kubana n'abantu pendant un mois irenga urumva ko quand même abagenzi c'est une famille sinovuga abagenzi gusa c'était une famille twarapartage twarabanye mu bintu byinshi vraiment urumva mwe mufitanye imigendanire imeze neza muri hajya meza kabisa Livia baramutoye abaye wa mbere hama we baguhaye place ya première Dauphine est-ce que ico kibanza cawe waragishimye? Naragishimye kubera nubwo ndi première Dauphine ça veut dire deuxième Miss Burundi ndi Miss Burundi mugabo wa kabiri y a pas de souci igikuru nuko ijwi ryumvikanye igikuru nuko abantu babitahuye quand même ba prêter attention bavuga ati naza tubarira ivyo bintu tubitahure donc pour moi c'est kuvuga ngo la première place niyo ikanta c'est juste que quand même wumva ko projet yawe yigejeje kure ko abantu bayumvise. Ndibaza yuko mwese hamwe hajyanye mufise intumbero umwe wese yafise project ziwe hari abari bafise intumbero zo gushira ijambo ry'umukenyezi imbere nkamwebwe ku le fait yuko mwatowe kuba nka première Dauphine mubona yuko umukenyezi abwirizwa kugira part yahe surtout mu gihugu cy'u Burundi canke kwisi yose muri rusange. Bon déjà turi plus de femmes que d'hommes. Du coup turakenewe cyane kwisi déjà uvuze uti uburundi bukeneye gutera imbere abagore utabashizemo ntibuzotera imbere kuko c'est plus de la moitié de la population donc utegeza kwevaluer babandi ubateza imbere kuri jewe nabona yuko kubateza imbere ni d'abord kwiyumvira santé yabo kubera nta muntu azoja muri donc mu bintu byo kuvuga ngiye muri bya comment dire mu bindi bintu atari amagara y'abatameze neza. Ego donc c'est un peu ça niyumviriye d'abord la santé ensuite ivyo bindi bashobora gukora kugira bibatume batera imbere. Donc niyo mpamvu iyo projet nayo numva umenga ntegeza kwibashikiriza ntibe ibintu byo mu ndoto iwanje mvuga ati iyaba mu Burundi bazi uko vyoza kare bakavyivuza bikamera bon. Ego sister wawe rest in paradise Imana mwakire mu bwami bwayo wibaza ko yari ari proud mu buryo bungana gute iyaba agihari azi yuko abaye première Dauphine kandi ugomba ukurikize cya kintu yakubwira ati birakunda.
Bon, novuga ari proud kubera deja no mu kuja yaba demi-finale yaba finale nama ndamuvugisha fait par la prière. Bon, sinovuga ko ndamusenga mais ndamuvugisha turayaga. Donc naramuvugisha hama nkamubwira ça avec moi. Donc je pense que quand même nimba narashitse kuri niveau, elle était là, yaransapotinze ahari. Hama ari proud, I'm sure. Kabisa. Bernice, ndibaza yuko le fait yuko maze kuba première de film wa Miss Burundi 2021 izi project zawe zindi zijanye n'umuziki canke zijanye no kwandika ibitabo bizobandanya. Ego cyane. Bon, novuga ko bisu igihe cavyo mugabo quand même bizobandanya. Vuba par exemple nko muri mai juin ari igitabo ca gatatu kizosohoka. Ca gatatu. Ego. Hama nizahe project apa izo project za zijanye na Miss Burundi nivyahe ibindi bintu dushobora kwitega bivuye kwa Bernice? Bon, novuga côté y'ibitabo na côté ya musique. Sinobivuga muga ni surprise quand même. Surprise. Ego. Ah, izo ndirimbo za Bernice takeneye kuzumva vraiment. En tout cas, zizoba zifise vibe. Turavyizeye cyane. Nkuko mubikora misi yose. Yes, mukorangiza neza ikiganiro cyacu, gira nka message nk'agasunika rugi wabwira bako badukurikirana maybe abakunzi biwawe abagutoye muri Miss Burundi bose abakunzi b'umuziki wawe amakunzi bakano kazi ukora ko kwandika ibitabo. Bon, nibaza ko ntaronse uburyo bukwiye bwo gushimira abantu. Donc nashaka kubashimira abantu bose bambaye hafi yaba muri vya Miss Burundi ibi vy'ibitabo vy'umuziki etc. no mu buzima busanzwe ndabashimiye bivuye ku mutima cyane bizu mwese. Reka tuje mu muziki gatoya. Mu muziki ndakeneye umbwire nk'abaririmbyi batatukunda cyane hano mu Burundi. Urabizi ko mu artiste mugatavuga ngo nkunda naka nawe ari mu artiste ndabizi mugabo hari umuntu feeling ukavuga ati uyu muntu ya muga ntibikogwa deja uri umuririmbyi ukavuga ngo nkunda banaka si vyiza namuririmbya kuryohera basi bivanye na écriture nakubwiye ni Nicki Minaj ntunza nino yikundira abanyamahanga gusa oya nabino bariho mugabo comme ndumu artiste nkabo sinemerewe kubavuga reka ndagushimiye cyane Bernice mwakoze namwe hama suya ndakubwira ati congratulations thank you umwaka wose uri première de fine ndibaza ugiye kuvyibuha canke uzogoma nzoguma ukunyene Yes, yari Siren Vibes TV nyuma MIC you can call me Boss for real out twumvise byinshi bijanye na première de film wacu wa Miss Burundi 2021 yatubwiye bijanye byinshi bijanye na project ziwe yatubwiye atweretse ama œuvre amaze gukora yatubwiye yuko umuziki atawuhagaritse babantu bamukunda kuri kote ya music ko ari abantu bakunda kuri kote ya music batakunda kuvyo kwandika ibitabo ni abataye aracafise ku mutima Bernice reka ndagushimire kandi Merci namwe. Ndibaza yuko ugize izindi project uzoza kuzitubwira no mugambi bwa Siren Vibes TV. Keep it up, kora subscribe kuri channel yacu ya Siren Vibes TV. Peace out.